Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vy'imbonesha kure ya Hejuru TV. Ni umwanya w'ayandi makuru agezweho kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 13 kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2024. Turabahaye ikaze banywanyi bacu mudahwema kudukurikira makuru tubagezaho arimwo aya politike, ayavugwa mu gisata c'agateka kazina muntu, yavugwa mu gisata c'umutekano, yavugwa mu gisata c'ubutungane. Byinshi bigiye bitandukanye bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bitangazwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo. Hari ingingo n'amatangazo bw'ine abene gihugu bose abica mu bimenyesha makuru nkuko twabivuze. Hari n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye tubakorera ko amatoza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino mu bice bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Tubazaniye inkuru ari nayo mugiye gukurikira ku buryo burambuye. Hari umufungwa aturuka muri Mozambique amaze imyaka amerewe nabi cane. Ni inkuru rero yatangajwe na Pacifique Ninahazwe abicishije ku rubuga rwe rwa Facebook hamwe n'urwa Focode n'ubundi asanzwe arongoye. Ku munsi w'ejo niho yatanze inkuru ya mbere y'abamutabarije, ariko kuri uyu munsi Pacifique Ninahazwe akaba yatangaje ico uwo munya Mozambique ariko arazira. Reka dutangure rero ku bamutabarije. Uyu munyororo yoba yitwa Onoga Puka ava muri Mozambique ahitwa Nampula Buronde. Ntazi imyaka amaze mu munyororo, ntazi iyo asigaje, ntazi na nomero ya dosiye yiwe. Bagenzi be bavuga ko batazi ico afungiwe, nibazi ko yoba yaranaburanye agakatirwa umunyororo. Bagenzi be rero baramutabariza. Bumwe mu butumwa Pacifique Ninahazwe yatangaje ko yaronze bugira buti: ndakuramutsa cane mwibohero rikuru rya Mpimba ku Musaga, hari umuntu w'umunyamahanga hagorewe kandi cane, nuko yateye agahinda umubonye. Nta numwe azi ivyo azira, gusa abamuzi bavuga ko yinjiye ibohero ari umuntu ameze neza, ariko ubu aza yarononekaye. Avuga icongereza gusa naco nyene kitameze neza. Aha mwibohero ari mu murwi wabo bita abazigirisi, no kuvuga abanyororo bayinze baboneka nk'abafise ingwara yo mu mutwe. Naho rero yamaze kumererwa nabi mu mutwe, aracibuka bimwe mu vyerekeye yava. Avuga ko yitwa Onoga Puka, ko se wiwe ari Oben Adutino, nyina nawe ari Sabura Jena. Atubwira ko avukana na Alexeneko Hagipogi. Igihugu rero avamwe ni Mozambique, intara ya Nampula, zone ya Burundi. Uyu muntu rero ntiyibuka na nimero ya dosiye yiwe. Abandi bafungwa babonye ingene yaje bavuga ko yoba amaze imyaka irenga 5 afunzwe, ubwiwe ntiyibuka imyaka hamaze canke iyo ahasigaje. Uwo bishobora yofasha kugira ngo abacamanza barabe ivy'uyo muntu n'ingene yosubira iwabo agapfuma afungirwa iwabo, ariko icihuta nuko yopfuma ajanwa kwa muganga w'ingwara zo mu mutwe. Ico gihe rero Pacifique Ninahazwe yahejeje gusangiza ubwo butumwa bamukurikira ku mbuga ziwe, kaba yarasavye umushikiranganji Domine Banyankimbona agaba mu buhero ngo yarakwiye no gufata mu minwe rero ikibazo c'uyu muntu, ko bavuga ko bashize Imana imbere ngo kubikubuka rya jambo zotubera ngo urubanza ngo nari mfunze ntiwandavye. Muri iki gitondo rero niho Pacifique Ninahazwe ahejeje gutangaza ukuri ku cugo Mozambique ico yaba afungiwe. Nivyo tugiye kugaruka ku buryo burambuye. Fiona kuri subscribe canke sabone niba utari wavyondako. Pacifique Ninahazwe rero yatanguye iyo nkuru y'uyu munsi avuga kandi anibutsa n'abantu inkuru y'umunyororo ava mu gihugu ca Mozambique amaze imyaka myinshi mwibohero rikuru rya Mpimba. Ivyo ntitubisubiramwo kuko muhejeje kuvyumva. Gusa rero ngo yoba yarazize ivyangombwa yari yibagiriye mu modoka, bimunanira kwisigura kubera ururimi. Ibi bintu mubikurikire neza ntimuze gucikwa. Twese abantu hamwe n'ababonye iyo nkuru bibaza co umuntu afungiwe. Umwe rero mu bahoze bafungiwe mu Mpimba niwe yaraye yatanze intahe ayihereza Pacifique Ninahazwe, nawe akaba yayitangaje avuga ko yatohoje ku vyashikiye munyororo. Aho iyo ntahe wayitanze yagize ati: mwiriwe neza, uwo mugabo nanje naramusanze mu Mpimba. Ico nashoboye kumufasha no kumusabira imfungurwa muri bamwe bafise ingorane z'amagara ajaye no gufungura neza. Muti yazize iki? Mu byo twashoboye kuvugana mu Congereza, naho ataco azi neza, yambwiye ko ari umukonvoyeri kuri zirya modoka ziva Tanzania. Ageze ku kivuko ca Bujumbura yaragiye mu restaurant turi hariya hafi kivuko, acagira Imana mbi ahahurirana n'umukwabu w'abapolisi, baca baramufata kubera atabi papuro yari afise kuri we ko
ko vyari vyasigaye mu modoka, nawe aca abura uko yisigura kubera ururimi bamutwaye muri BCR aho bari bazananye bararonderera barabura baca barasubira inyuma. Abapolisi babuze uko bamugira bamurungika muri parike naye murungika mu mpimba. Amakuru yiwe rero aba ahereye aho. Uwo rero yashinze intahe akaba yabandanije agira iti ico nashoboye kumufasha no kumusabira ivyo kurya kwa patiri. Naravuganye na chef wa service social ariko naco yavuyemwo nk'imfungwa nkawe ico ndonse nkamuhaho ariko vyahereye aho. Rero nashoboye gufasha maze gusohoka umwene gihugu ava Somalia we yarasohotse arataha. Ngabantu rero mushobora gufasha nukuri mu murabe uyu mugabo ararushe. Hari ibintu byinshi rero vyakurikiye niyo nkuru ku bagiye bayikurikira. Pacifique Nahazwe nawe yagize ati bagenzi je hari ikintu cama kinanira gutahura mu myaka 10 iheze ibohero rikuru rya Mpimba yamaze kurongorwa n'abantu bangahe. Aba bose barabonye amagorwa y'uwo munyamuzambike barihorera baramenya akarenganyo akorerwa bakakabona ko bisanzwe. Ubuzima bw'umuntu bukicwa nabi gushika hagwara mu mutwe bakumva bisanzwe agasigara arara hasi anyagirwa nabo batashe bagasinzira. Mu nyuma rero bagafata Bibiliya bakitera hejuru ngo twashize Imana imbere. Pacifique Nahazwe akagira ati uyu munyororo avuga ko yitwa Onaga Poka, avuga ko ava mu ntara ya Nampula muri Mozambique yitwa Bolonde. Ari bibaza rero ko ashobora kuba yaramaze kwibagira izina ryiwe naho ava. Womenya neza izina ryiwe rero ngo yofasha kugira ngo umwidondoro wiwe uboneke. Niyo nkuru rero twari twabateganyirije kandi ku gice cacu ca mbere c'aya makuru niyo twari tubagejeje ko. Reka tubandanye n'ayandi makuru havugwa mu bindi bimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Ikinyamakuru SOS Media Burundi naco canditse inkuru y'umukozi wo ku bitaro vya Rutana afunzwe yagerezwa urufunguruzo. Ni Jonathan Minyurano, umukozi w'ibitaro bikuru vya Rutana yahagaritswe na Daniel Ndayisenga arongoye igendereza muri iyo ntara ya Rutana mu banuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Yagirizwa kuba yaratevye kuzana urufunguruzo rw'icumba co gupimiramwe abakenyezi bibugenze kuri ivyo bitaro. Bw'amakuru avaho mu Rutana, Jonathan Minyurano n'umukozi ajejwe ubuhinga mu bitaro vyo mu Rutana mu gisata co gupima abakenyezi no gufata amasanamu. Yahagaritswe rero mu ijoro ry'uwa 26 ntwarane guheze n'urongo igendereza mu ntara ya Rutana Daniel Ndayisenga ari kumwe n'umuyobozi w'ivyo bitaro muganga Colin Kaze. Intandaro y'ivyo byose warongoye igendereza Daniel Ndayisenga herekeje ku bitaro ku wa 26 ntwarane umukenyezi ariko arava amaraso. Basanze rero hapimirwa abakenyezi hugaye kubwa bakorana na Jonathan Minyurano yari yamaze gutaha. Igihe umuyobozi w'ibitaro yamuhamagara imenyesheje ko atari hafi yo ku kazi. Ashitse yaciye ahagarikwa ubwo nyene n'urongoye igendereza mwagiriza ko yatevye kuza kugurura. Ayo masoko agenda avuga ko urongoye igendereza yari yemeye kurekura Jonathan Minyurano mu ndwi iheze ariko buramatari wa Rutana n'umunyamabanga wa CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Burunga Sylvain Nzikoruriho bavyanze. Sylvain Nzikoruriho yo bafitiye inzigo Jonathan Minyurano, ababiri bakaba bafitaniye ishari rimaze igihe. Bose baba ku mugwa mukuru wa zone Muzye muri komine Giharo. Bivuga ko na rimwe mu masoko yegereye iyo dosiye abakorana na Jonathan Minyurano bagasaba ko yorekurwa cane ko atakosha ijanye n'akazi akora yakoze ryotuma afunga. Jonathan Minyurano akaba afata amasanamu ajanye n'ubuvuzi maze rero amezi 3 aje gukorera ku bitaro vya Rutana. Ku wa gatanu rero kwije imisi 18 afunzwe. Vuze ko uyu turi hari uwa 16. Nako kandi mu ntara ya Bujumbura ico kinyamakuru candika ko hari ibiziga bibiri vyatowe mu ruzi. Ibiziga bibiri vyatowe ku wa kane mu gitondo mu gisagara c'Ubudandaji Bujumbura. Ibiziga rero bibiri taramenyekana vyatowe mu ruzi Ntahangwa. Ivyo ni ibiziga rero vy'abagabo babiri babonye mu bwa mbere n'abacukura umusenyi n'urucekeri rw'amabuye. Vyari bibashwe kandi ta mpuzu bari bambaye. Birashoboka ko abagabo babiri bishwe ubwo rero nababibonye. Ivyo biziga rero vyatowe hagati ya quartier Mutanga Sudiri muri commune Mukaza hagati i Bujumbura na Mutanga naho muri commune Ntahangwa muri aruko bw'igisagara ni muri zone Rohero. Menyesha makuru wa SOS Media Burundi yarabonye ivyo biziga bibiri bitamenyekanye gushikaraho mu ntango z'umuhingamo
nta ndongozi n'imwe yari bwashike ahatowe ivyo biziga. Umupolisi umwe gusa niwe yari yarungitsweho kubuza abantu kurundanira muri ico kibanza, ntikumenyesha amakuru wa SOS Media Burundi atangaza ko yabibonye. Abanyo rero bakemeza ko ivyo biziga bibiri vyari bifise ibikomere vyinshi. Abanyagihugu bo muri ako gace bemereye SOS Media Burundi ko ata muntu yabuze muri iyo zone, aho bagize bati twibaza ko abantu biciwe ahandi ibiziga vyabo bizanwa guhambwa muri urwo ruzi. Abandi banyagihugu bibaza ko bo bari abasuma bishwe mw'ijoro. Aravuga kandi ubusuma bwo mw'ijoro bwimonogoje muri iyi misi ku Mutangaside. Ivyo biziga bibiri vyahambwe mw'itongo ry'abapfuye riri hafi ya Nahangwa hafi isaha 11 z'umuhingamo. Ku bw'abashinga intahe, umukuru wa zone Rohero Fulgence Sindayihebura niwe rero yarungitswe gutunganya no gukurikirana iryo fuga ry'ivyo biziga. Reka kandi tubagezeho ibivugwa mu ntara ya Bubanza hamwe na Kayanza, nuko ibiciro by'ibifungurwa byaduze ku isoko. Ibiciro by'ibifungurwa byaduze mu ntara ya Bubanza na Kayanza. Abadanzi rero bakavuga ko bategerezwa kuja kurangura i Bujumbura, igisagara c'ubudandaji. Igiciro rero cyo kwiyunguruza amakori n'amatagisi bikaba bituma ibiciro biguma bihindagurika. Abaguzi rero bakavuga ko batagira yandi mahitamwo. Kw'isoko ya kijambere ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, ibifungurwa bibisi biboneka ko bidakwiye. Si igihe rero c'iyimbura ry'ibidandazwa nk'ibijumbu, amateke, itomati, imyumbati canke ibitoke bigatuma bizimba. Rero mu badandazwa yemeza ko ibidandazwa birangurwa mu baremyi biza cane cane ku munsi w'isoko kabiri kundwi. Bimwe muri ivyo rero bidandazwa biriko birahona kubera indwara z'ibiterwa, harimwo rero amateke n'ibitoke, hari naco gituma ibiciro bihindagurika. Ku bifungurwa vyumye nk'umuceri, ikiro n'amafaranga 3,400 y'amarundi ku kiro, mu gihe hari igihe c'iyimbura mu kiyaya c'umuceri. Mu gihe rero c'umwimbu, abaremyi b'umuceri barabika mu bubiko umwimbu w'umuceri barindira ko ibiciro bisubira kuduga kugira ngo bawugurishe, niko umurimyi w'umuceri amenyesha. Ikiro c'umuceri rero kigurwa hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4,500 bivanye n'ubwoko. Abadandaza bakavuga ko muri iki gihe jimesha umwimbu w'ibiharage utabaye mwiza. Ikiro rero c'ibiharage ngo nticatibutse no mu gihe c'iyimburwa. Ibiharage rero bigurwa make, biranagoye no gutekwa, bikaba bisaba umwanya muremure hamwe n'amakara menshi ku bw'abanyagihugu. Menyesha amakuru rero ba SOS Media Burundi bo bavuga ko bagiye no mu Kayanza mu buraruko bw'igihugu. Abaguzi ho baridoga twarahevye ibiharage n'umuceri bisigaye bizimvye cane. Mu gukora mu mirima mpembwa kuva ku 4,000 gushika ku 6,000 ku munsi. Kuri ayo mafaranga birangora kugaburira umuryango wanje nubwo ryo bari rimwe ku munsi. Kenshi dufungura rimwe ku munsi. Korera umwe mu baguzi idoga akavuga ko afise umuryango ugizwe n'abantu 6. Twama dufungura ubugari bw'ibigori, bwobwo buracazimbutse. Kiro c'ubufu bw'ibigori bugurwa amafaranga 1,800. Nekereza guhindura inyifato mu bijanye no gufungura. Ibihe rero vyo kurya ubugari bw'imyumbati n'inyama cararenganye. Kiro c'ifu y'imyumbati kigurwa amafaranga 2,500 mu gihe kiro c'inyama kigurwa 14,000. Ntubona ko mw'isoko abayangayanga bagurisha ibice vy'urushato rw'inka benshi ntibashobora kwigurira inyama, kabisigurwa rero n'umwe mu basumye. Igiciro c'ikiro c'ibiraya caduze ko amafaranga 300 ku kiro. Igitoke rero cagurwa ubwa mbere 10,000 kiri ku mafaranga 15,000, mbere kikanashikana 20,000 mu bice bimwe bimwe. Ni kumwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza agaragaza akababaro. Rindi soko abanyene ku mugwa mukuru w'iyo ntara rivuga ko ibijumbu bitakinaboneka. Mbuga rero ngo ntizibonekeza neza kandi zibandanya zizimba, co kimwe n'ibiharage vyadugije ibiciro amafaranga atari musi y'200. Umuceri rero kabugurwa hagati kuva ku 3,800 gushika ku 4,000. Mu gihe rero ikiro c'inyama cahora kiri ku 12,000 igurishwa 15,000. Mu bunywero bwaho igiti c'inyama y'inka kigurwa 3,000 mu gihe cahora ku 2,000 gusa areze ukwezi kumwe.
intwaro rero irakebura ibubanza buramatari w'intara asaba imiryango gufungura ubugari bw'ibigori kumva nyinshi bufise ubutunzi bwinshi mu vya ndemamubiri kandi bizimbutse ku isoko. Ati ntimugurishe umwimbu wose w'ibigori ntimwimbuye ku isoko kugira ngo muje kugura ibifungurwa bizimvye, niko Cleophas Nizigimana yahanuye. Gabanuka ry'umwimbu w'ibifungurwa, wirirana ry'abantu n'irituka ry'isi ndimwa ni bimwe mu bituma ibiciro biduga. Tarakenewe ifumbire kama n'ikizungu kugira ngo yizerwe umwimbu mu ntara ya Bubanza, ni kumwe mu bafundi b'indimo ibubanza atomora. Ubukene bw'ibitoro yisongera isibe. Ubukene bw'ibitoro cyane amazutu bwoba nabwo nyene ari kimwe mu bituma ibiciro biduga. Bamwe mu banyagihugu bo mu Kayanza ati ntudushobora kubesha imiryango yacu, biragoye gufungura kabiri ku munsi, bana bacu barara badafunguye. Bikaba bishingwa intahe n'umwe mu banyagihugu bo mu gisagara. Turafise ubwoba ko kubera iyo nzara ubuzima bwacu butazoba bugikomeye maze twandure indwara nka malaria hamwe atacokorwa. Niko rero yongera ko abanyagihugu bo muri izo ntara zibiri bakaba basaba leta kugabanya ibiciro by'ibifungurwa bikenerwa cane n'abanyagihugu. Turabakengurukiye cane banywanyi ba Hejuru TV ko mudahwema gukurikira makuru n'ibiganiro tubagezaho. Basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi byinshi bitandukanye muza gukurikira kuri imbonesha kure ya Hejuru TV mu bisata bigiye bitandukanye. Imana ibahezagire.